Imana yarabikoze cishije kuri bamwebwe cishije no kubandi nyene byashikiriye nukuri kubwivye wowe nyene uri Imana ikumpezagiriye ego okay ikumpezagiriye guhe gutera imbere ego Imana igikorwa c'amaboko yawe Imana izameye icibuka n'uruvyaro rwawe niruze rwigere rusegerereza nukuri n'ubu taranaronka n'uwo mu ruvyarana sinza kuva ngaho utandamitse k'ibiganza aho ndifuza nk'umunsi umwe ko mpamagara hari ubundi ashinga intaha nyereka yuko nawe nanje namufashije yo haleluya ndabishaka ego okay yes turamutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga Madame Blandine nivyo tugwifurije murakoze cyane namwe bibabeko ego okay kuba ariko baradukurikira Madame Blandine nta Gaciro Media cyangwa nka Home Changement pese mu garuka kumuraba ari hashize kameme igihe kitari gito mama tu kuva muri juin ego nari kuva mu kwezi kwa gatandatu ego twaraje kukuraba muhira mugihe wari mu bibazo nyene bikomakomeye hama uhezura tuyagira ego ibintu ngo mu nyuma vyaci bitora inyishu ego nukuri Imana yaragendeje neza ariho gatoya Blandine ngenda gushimira ijambo hakuno bavuga mu kirundi ngo kuvuga ingorane zawe ngo uriyerekana uri kurimenera ibanga nanje byarambaye nasigaye numva ntameze neza mvuga ngo ndiyandagaje abatari bazi ivyanje ngo babimenye none vyaciye bigenda nabi kubera uyandagaje canke vyagenze neza ntibyagenze nabi vyagenze neza cyane Imana yarabikoze cishije kuri bamwebwe cishije no kubandi nyene byashikiriye nukuri kubwivye wowe nyene uri Imana ikumpezagiriye ego okay ikumpezagiriye guhe gutera imbere ego Imana igikorwa c'amaboko yawe Imana izameye icibuka n'uruvyaro rwawe niruze rwigere rusegerereza nukuri n'ubu taranaronka n'uwo mu ruvyarana sinza kuva ngaho utandamitse k'ibiganza Mana y'umwijuru cane gose ndabikora kandi ndavyizeye ego hama Madame Blandine kiya gihe wari ubaye mu bihe ndibuka ko niko navugisha wacurira nanje nkaca mpakwa kubura uko nifata narijya hari n'abana bawe mu nyuma naragarutse ujya mukobwa w'imfura yawe nawe aratuyagira nabonye abantu byakoze ku mutima cyane kiye gihe uravuga yuko muri duke wari ufise natwe nyene bari baratwibye none umunsi ko ndabusanganye secretariat yacivaye umwami Imana yarabicishije mu bantu babonye ijyanuze yanje kijya kiganiro canje irabicisha mu bantu abenshi nabo twabanye mu kibano ca ruguru aho nakuriye ego bakozwe ko hama baca bariyungunganya abo bantu bari ngahe Bujumbura bari ruguru bari he uwaborganije ari muri Belgique ego ari muri Belgique nawe ahari nukuri ndamushimira nawe nawe ndamushimira bimwe bivuye ku mutima Imana yo mwijuru yoyo idakehanirwa itanga ibibereye iraba ikibereye gitange ku muntu wese yasokoreye ukuboko kwiwe akakuramvura akagira icyo akoze kugira ngo umuryango wanje na jewe nyene dushobore kubaho niwe yampamagaye mu kumpamagara ntivyari vyoroshe uwo yantumye nta na telefone wari ufise oya uwo yantumyeko yavuye mu Kanyosha kuri nawe mu Kanyosha arandondeza amaguru azi ko ata telefone mu gisagara naho nyene azi ko ata telefone nari ifise arandondera uburyo bushoboka bwose yamuntumye hama arambaza ati none tugufashe iki umva twokora iki
ndamubwira nti je nta mafaranga nkeneye mu maboko yanje muga mumfashije ibikoresho mwa mukoze donc bya secrétaire nyene wahozemo yego nivyo nahozemo ko ni mwampa amafaranga ndayakoresha ndayariha niyo nzu nshaka kuriha acahera ni kandi neje nzoba ndiko ntega amashi mugani nakora nkaronka ibikoresho ndaronka utwo duke menye ingene ndatwifatamo ninaronka ikijumbu nteka ikijumbu ninaronka umuceri ndateka umuceri yego ntihama mwene inzu nze ndamuha utwo duke gushika nzoheze kumuriha n'ubundi yari yihanganye kandi ntariko ndakora yego ya nukuri yaranezerewe nawe kuyo nyishu ndamuhaye wow avuga ati nukuri ushaka gukoresha amaboko yawe nawe Imana ibijemo ibikora ibigufasha yego yaraboroganije abandi nyene bagenzi biwe n'abandi nyene twabanye mbona barangurira udukoresho hama n'undi wese ntavuze n'iki nyene barakora baragerageza nukuri ndashima Imana ku bwabo nabo ndabifuriza kuroranirwa mu babo. None uyu munsi uri kurakora ngaha ibi vya secretariat abarongira twababwira ko turi mu bwiza kwibarabara rya 4 aho bita kuri permanence ni nimero 2 ni haruguru ya parking muri Maki haruguru ya parking hepfo ya zone bwiza yego ahantu uranka bakiriye none ga mama ubufu muhira buraboneka bana baraturumube aha hantu ndacaye ko ndamenyereza uko nibaza nta bintu vya secretariat ngira byahahoze ariko ndiko ndamenyereza buke buke yego iyo naje nkahicara ntabura n'ubwirisha bazi photocopy hama nkaronka ico ndo nakubwiye uko ndose niko nkora kandi ntitubura ivyo dufungura uko ndose bike dufungura ivyo nyene kandi biraduhaze turakwiga ndose vyinshi naho n'amahoro nabonye muhiri wawe n'ubundi amahoro yari ahasanzwe n'ubundi abana bitwengera yego uribuka ko navuye yaje bansengeye mbega tuba twana agahungu twita pastori kiravuye yaje kandamize nk'ibiganza yego uyu munsi muhira none bimeze gute n'abana umunsi muhira turi amahoro barayiga nta karamu tubura yego kandi nukuri Imana ibigenza neza yego ni ya Mana nyene niyiguma ikora nukuri n'abakiriya idashatse ntibotse nukuri bon mu Burundi Brandine dufite umuco yuko abantu batiyugurura ibibazo byabo ngo bimenyekane ari abavuga bati uyu mutwaro wikorewe na benshi ucuhahuka abandi bakavuga bati ugibuye ryaserutse ntiriba riconona ne uhora bishize habona bice biremera byaremeye kabisa none eske wohimiriza abantu ntibaze barigwana ko muri ivyo ntuzeye donc ukugira ikibazo bakacibikamwo batuntura bonyene kandi ni nyinshi urumva ariko arayirondera ari wenyene baratuntura nyene bonyene kandi kenshi niho usanga havuye avesi yego je kiriya gihe nukuri je narumva nyene bitameze neza ntakubesha nari mu kugwara ngira ariko Imana ntiyavyemera kandi nuko nyene yakoze ntiyavyemeye nagira none wewe mukuza iwanje wari wabiteguye Imana yakunzaniye oya vraiment naye kubesha ngira n'abariko badukurikirana bibabwira n'umuntu yakubonye arambye ati wowe ndishanjima tabaranya wa muhungu ukoresha ikinyamakuru cawe utabariza uriya muntu bimeze nabi po naje kukurondera warabonye ko nakurondeje amaguru yego nawe wandondeje amaguru ije yari Imana nava mu cumba canje ndayibwiye ni wewe nyene utabura inzira utabura uko ubigenza raba ingene ukora ko ndazi yuko ufite inzira nyinshi zirarenga igihumbi mugabo uyu munsi umunsi ndakurondeza ubuzi ndakurondeza amaguru oya Imana yaramfashije yarantabaye irampa n'agatelefone yarampaye
nabonye ari telefone na nziza na juranduje erega uri imana iri kwiratanga ntitanga abazi kuvuga mu kirundi twaravuga ikigori ko ari umurava ari kinininya imana rero mu gutanga itanga umurava no gutanga umurava ngo itange ititangiye itama yego kuko nikehanirwa ifite vyose yego okay kandi mwavuze abo mushimira ajya kenshi na kenshi usanga ari urufatangane rw'abantu yego mama kiretse abo hari abandi ushimira ndashimira association yacu abo tuva ku musozi umwe twari dufise aka association karagize reaction kiriya gihe nyene kaciye kagira reaction directement umugani w'abanditi mu bihe bitoroshe ego baragize reaction nukuri muzengara ndayishimiye cyane intwari z'abakenyezi ba muzenga abo bose ryarashiramo y'abakenyezi ego nanje sanzwe ndimo okay uyu munsi none abana kiragene yigize kuganira n'ijya nkumi yawe yo mukobwa kuze yarambira ko mu migambi ya vuba waripfuza vraiment kumva yo barika araririmba atanga ubutumwa biciye mu ndirimbo ego donc atangure kiye twita ngo ni gospel byaho bigenda gute ndashimye hariho n'undi muntu yamukurikiranye nawe ndamushimiye ahari ndamushimiye ahari yitwa Deko pardon sindabikunda kwiga ndavuga ngo naka yitwa Deko n'umuryango wiwe nukuri baramushigikiye umwana nukuri ari hafi yiwe n'umunsi baravugana kavuga bigezeho yaramugirishije amanuze yaramurihiye kugira abaze baramugirisha travail donc imyimenyerezo yego yaramurihiye baramugirisha ma travail akaririmba kugira azobisohore byabaye neza nyene ibintu bitosoye gusumba yego okay kandi si ibyo gusa hari n'ibindi byinshi amufasha yaramuguriye amakaye okay none mama yatubereye inshuti mu bisanzwe muri iki kiganiro twarahakuye inshuti ziturutira nabo twavutsemo agaciro media yarababereye umugisha nukuri itera imbere yego itera imbere n'abayikoreramo nabo imana ibagirire neza ibi bintu nyene bisobanutse okay mugabo ngira ngo turangiza sawa uyajya kurota mama ni kubuntu sa kurota kurota ni kubuntu ndota ni kubuntu pe none bw'Imana yego none ko kurota ari kubuntu nivyo uri kurakura yego mugabo nawe no ikikuza kurota ikintu kinini gishoboka wifuza kuzogerako yego ni ikiga mama cyo nifuza ko nzogera kinini gishoboka jewe sha ibihe byarenganye narabibayemo mu mubabaro sinovuga ngo nabibayemo mu munezero ariko gato naranezeye ko Imana yarampezagije abana yarakotse yarampezagije abana ndashaka rero mu bihe byanje sigaje minosi icyo nshaka ko nobamo nkumva ndanezerewe nuko Imana yomfasha nkayikorera d'abord nico cyambere cyambere nuko Imana yomfasha nkayikorera ubushonje nanje nkamugaburira uburushe kubwo buryo Imana ikampa ibintu nanje nkamuha nkaha abandi bakabaho hakabaho basi n'imfuvyi nkazibiri canke zinga uko Imana yompezagira nkabona hariho nanje abana kumbure mfitiye ikimazi ntugire ngo ivyo uri kurakora ni kubusa Olivier burya turiko turarondera ibitsibo tuzambara kuko ngaha mwino sisi wacu tuzambikwa ibitsibo nitwagenda kwa data aha mwisi naho tworonka ibikwegana naho tworonka iki nubaho neza nkagira iki
aha n'ibisanzwe bizosigara hanyene ariko sha ikintu gikomeye cyane dukwiye kurondera nuko tuzoja kwa data twambitswe ibitsibo by'ivyo twagiye dukora mu inosi novyita ndabuze ingene ndavyita muga vy'igiciro nyene aha mwisi iyo ukoze neza ntuzovuge ngo wakoreye naka kuko we wakoze niwe uhezagirwa we wakoze ivyiza bigaruka iwawe ujya yega aravuga merci ijya merci yiwe naho yoyihora we wandikishije nukuvuga rero cambere nshaka nico Imana ifashe mwino sina nkorera abandi nanje hagira umwana w'imfuvyi yiga aza mbarira ati mama ikaramu yaheze minervare iki uniforme yo nonezerwa ko niyo nkozi muri bike vyanje nari mfise kandi mu bukene bwanje ntihari habuze nanje warabayeho ku bwanje ahubwo nyene mama je muranibaza urona hari abantu rimwe n'imwe bafashwa ego mwaje usanga barazibiye yuko iyo neza ikigera kuri bo ikiherera kuri bo donc ntibandanye burya wafashije uyundi ngo nawe nyene yarakwiye kuzofasha nawe ndifuza nk'umunsi umwe ko mpamagara hari ubundi ashinga intaha nyereka yuko nawe nanje namufashije yo haleluya ndabishaka nanje cyane nimba uzi ikintu umutima wanje unyotewe nico kintu nico kintu ndanyotewe mu ndoto zanje kuva mu buto bwanje nari nzi ko Imana igihe izongirira neza ikantabara nkabona uburyo nari mfise indoto ko nzogira nka parcelle nzogura parcelle ikwiye nkubaka inzu yiwanje nkaca nubaka n'iyindi nta ndoto y'imfuvyi nari mfise canke ibinyendaro canke iki nari mfise indoto kubera narezwe n'umutama sokuru kandi vraiment naragerageza uburyo bwose bama basanga ayagayaga asa neza kubera jewe urumva rero nari mfise iyo ndoto ko nzofata abatama n'abatamakazi badafise kumbure uriko arabakurikirana nkagira chambre y'abatama nkashiramwo ibitanda nyene nkagira n'akandi gashambre k'abatamakazi naho ngashiramwo ibitanda nkabagira saro nkaba nyene ibikenewe vyose haba nkategura ifungurwa zabo nkaza ndabafungurira nyene mu masi n'ubu nama mbona igicapo nkabona shaka mama ndiko ndagafisinisha nk'akabebe ndagahubuyi namwogeje namusize nukuvuga aba mama no biyobe ariko kandi burya indoto y'umuntu ipfa uko apfuye none Imana ishikanya ahantu ico kintu ni indoto yanje ni indoto yanje yo kuva kandi ndakigira umutwaro ndagisengera kandi ndazi Imana ntacyo yimana byose zobigenza neza nukuri ego reka ndagushimire kandi ndagutera intege umunsi umwe wasanga nk'uko ibitangaza biba none nibi byakoretse nibaza ko ibitangaza cyane gose usanga nk'ubu nka Brandine abaye umwe mu bakenyezi b'abagwiza tunga i Bujumbura cyayi mu Burundi abaye umwe mu bakenyezi b'abagwiza tunga ntakinaniwe ibyo byose biravyumva uza ko ari ijambo rikoroka hasi mu kwizera kwanje iyo tuvuze turarema sawa reka ndagushimire kandi nishimire n'abafashe umwanya badukurikira ndababwire ko ineza itabora ineza iyo wayikoze tujuru iragaruka burya kenshi iyo wakoze neza bipfuma biza igihe utavyiteze canke bigaca mu nzira utiteze ariko ivyo dukora kuri ino si bigomba kutugarukako kandi ntituzopfa tutabibonye nuko mwakoze dukwiye kubaho nk'ababayeho donke ntidukwiye kubaho nk'abatabayeho ukubaho kwacu gukwiriye kuba akaryo keza kuri bajya nibaza ko dusumba
kubikoko bavuga ngo akaruta kandi karakamira ku bantu ariko bo buntu dukwiye kuvuga ko ubusumba ubundi akwiye kumufata ukuboko naho ubutaha tuzohure mu kindi kiganiro bye bye